Reka ndabaramutse cyane abakunzi ba Ale Burundi amure hose nibazo kumeze neza kandi mukomeye. Ego tubanza kubaza ko mukomeye kugira tumenye ko mukomeye kuko iyo mukomeye natwe tuba dukomeye, iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza, iyo muri amahoro natwe tuba turi amahoro. Rero ni kwa kundi nyene tuba tuje mu bintu vya filime cyane cyane amakuru ya filime, amakuru ya sinema yo mu gisata cya sinema cy'u Burundi. Ubu narabemereye ko amakuru y'uno munsi tubashikiriza uno munsi n'amakuru aba yarenganye lendi. Ego kuva muri Burundi Film Academy turafise filime bitwa Feu Rouge niri kiragaragara ni filime ikoze mu rukurikirane aho rero tugeze ku bintu novuga bidasanzwe burya bisha nkuko biriko biragorana twageze kuri finale ya saison ya 4 episode ya 12 rero abantu benshi bariko baribaza ati mbe saison ya 5 izoza imeze gute kumbona iyi saison ya 4 iheze ari umuriro gusa waka. Rero kuva Audrey ahagurukiye mama wiwe wo twokwitwa nka mukase aho nawe yaciye agira ubwoba, sinzi ko haciye avugana ibintu na S-Boy nawe ico yakoze yamunwesheje sumu ku nguvu, vyarangiye twumva ko Audrey bamuhaye sumu ashobora kuba ari kwa muganga, umusheri wiwe wa undi yamutera inda akaba ari bamutoye ko na cyane cyane ariwe muntu ari mu bihano yashize mu bihano yatojwe agakosorwa kugira ngo ashobore kuba umuntu muzima, bagasigara nawe bari umuntu muzima akaba ari bamutoye tutamenye ko ibintu bizokurikira. Tugiye kubona mu rukundo rwayira hamwe na Chance aho hari uwundi muntu yarasanzwe akunze bigaragara yuko umenga nawe asanzwe afise inda yiwe wo bitwa Bera, ariko bigaragara ko Bera ashobora kuba yavuye kuri gahunda yo kuba gikundanye na Yira. Rero ivyo byose tukabikurikirana muri episode ya 12 tukavuga ati reka turindire saison ya 5 nayo ivyo izotuzanira bigaragare ko mu bisanzwe bishobora kuzoba ari umuriro turiko turaraba uko biriko biragenda bikurikirana. Ego tugira ati ku munsi wa mbere hari na filime bitwa Data nayo nyene yarasohotse ica ku rubuga rwa Fanny Lavine officiel kuva muri Tuwafa bose urumva ibintu babimeze neza nivya binini vy'impanuro mu kibano mu rugo ndetse ku bana bagiye batandukanye bahanura abantu uko bakwiye kwitwara mwa bino bintu. Rero ivyo ni bindi tuzogaruka ko mu kindi gice cy'amakuru avugwa kuwa mbere ntituramenya izindi filime zishobora kuba zirengana ku munsi wa mbere. Nk'umuntu yobaza filime tutaravuga ko ku munsi arashobora kutandikira muri commentaire akatubwira ati iyi ntimurayivuga ko ntituramenya amakuru yayo. Rero na cyane cyane ndashimira abantu bafata umwanya bagakurikirana filime y'u Burundi, abona bahizi cyane n'abantu bo novuga ati Imana ikomeze kubahangaza niko novyita. Rero mukomeze kugira ibingishare n'imihezagiro kuma uwo muntu wese afata umwanya akumviriza filime y'u Burundi. Hama turabagezaho ayandi makuru bisa nkuko yabaye muri weekend. Turabona hariho amatimu ashika 3 nagerageje kumenya, nagerageje gutohoza nkagira no ku matere yagiye afasha abana ibikoresho by'ishuri kuko murazi ko ishuri ryatanguye kuwa mbere nyene itariki 15 ubu ishuri ryaratanguye officiel abana batanguye kuja ku mashuri. Nuko narababwiye ko habaye ibintu vya bye vacances abana basezerana n'ishuti basezerana n'abavyeyi kubaduga mu interna abandi baza kwigirana n'abavyeyi gucyo bavuga ati vacances wagenze neza, vacances wabaye neza. Rero ibi amashira hamwe akora amareresi mu Burundi yaragerageje gutera ico bitwa gacumu kubumwe. Turabona Tuwafa baratanze ibikoresho isanzwe urongowe na Fanny Lavine cyo no kwitwa Solution Cup baratanze ibikoresho ku bana by'ishuri kandi nibaza ko byagenze neza. Baratanze makaye, baratanga amakaramu, babige bitandukanye amalate babiha abantu batashoboye kuronka niko no byitwa imfuvyi abapfakazi banaho nikora badashobora kuronka ibikoresho by'ishuri. Ego tugarutse kandi muri The Light of Africa nabo nyine baratanze ibikoresho by'ishuri isanzwe irongowe na John K, CEO ni John K, nabo nyine baratanze ibikoresho by'ishuri ku bana batishoboye baratereye no vyitwa kari nko gusubiza abana ku mashuri batari gushobora kwiga. Uno munsi hariho nabandi bari kwiga ariko ugasanga bakiga ibikoresho bidakwiye, ugasanga uwo niwo mubabaro bagiye barahura nawo kuva ishuri rigitangura gushika rihere. Hama abandi batanze ibikoresho by'ishuri ni
Alvera Muhimbare kuva muri Alvera Collection ndababwira ati mugende muri Alvera Collection ku badamu yarabazaniye akantu kanyu kumbure mugende murabe ko mubona ibintu byanyu na cyane cyane gutembera birafasha. Alvera rero yabazaniye Alvera Collection hama nawe akaba afise ishirahamwe bisanzwe ryita imfuvyi n'abapfakazi nawe nyene akaba nawe yaratanze ibikoresho by'ishuri ku bantu batandukanye ku banyeshuri. Rero iyo migwi yose ni migwi isanzwe itegura amareresi havuyemo gusa Alvera asanzwe ari mu bantu bategura amareresi kandi akaba ari n'umuririmbyi wa gospel ku giti ciwe. Yego rero nobabwira ko ibintu bimeze neza muri filime y'u Burundi muri sinema y'u Burundi aho abantu bamwe batanguye gutahura ko hari ikintu bogenda bakoze ko hari ikintu bofasha hama hakaba habaja ku mashuri baryohewe ibyo bitwa kunezereza umuntu biciye mu nteguro yawe. Rero novuga ko mu Burundi ibintu biriko biragenda neza n'ukuri nobabwira ati umuntu atari karashigikira filime y'u Burundi ntabwo ari kabikora neza kuko iri kiva kuri etape imwe ija kwindi urumva ko batanguye no kuba bo kwiyumvira ko umutima w'urukundo bagacumitwa mu mutima ati reka tugire ico dukoze kuri aba bana reka tugire ico dukoze kuri urugwaro reka tugire ico dukoze kuri bana aho niko reka tugire ico dukoze ku mfuvyi reka tugire ico dukoze ku mfuvyi n'abapfakazi. Nobabwira ko iryo shiramwe rya Alvera ryaragiye ruguru Gitega gufasha abantu batishoboye byarabaye mu gihe kirenganye mwabe meza heze. Rero nobabwira ati umuntu atari gashigikira iki kintu nibaza ko nawe nyene atazi iyo turiko turerekeza. Rero ni filime y'u Burundi iriko irava ku rwego rumwe ija ku rundi, ni filime y'u Burundi iriko iragira iyindi shusho na cyane cyane ko abari abantu bariko barakora cyane kugira habe iterambere ridasanzwe kuva hamwe baja ku yindi ntambwe. Rero ndababwira ati burya turafise ibyamamare babige bitandukanye turafise ibyamamare babige bitandukanye kandi bibyitwaramo neza kandi nubwo biruko harabaha abandi bavuka harabaha abandi baza kugira ngo bashigikira abagenzi kuko ikintu cyose kagikeneye amaraso mashasha kugira ngo umuntu ave ku ntambwe imwe agere ku yindi ntambwe. Rero hatabayeho gushigikirwa namwe burya ntabyo bokora, hatabayeho kuraba ajya amareresi burya ntabyo bokora, ntabwo ushobora kuva kuri etape imwe ugere ku yindi hatabayeho ubufasha bw'umwe. Na cyane cyane ko dukunda kubabwira ati abantu nta buzima bisaba ko umuntu aza kugira ngo ago complete uve ku ngazi imwe ugere ku yindi. Muko kuntu rero bitanga icizere kuri bamwe baba bari kubakurikirana bino bintu kuko ejo waramuhayikaye akakuraba ahantu hatandukanye uca usanga aryoherewe kuraba ivyo bikorwa byawe kandi ugasanga biramunezereye. Rero novuga ati umuntu wese yahisemo kuraba filime y'u Burundi Imana ikomeze kumuhezagira. Umuntu wese yahisemo agafata akanya kiwe agateza imbere filime y'u Burundi na Imana ikomeze kumuhezagira. Rero shimira cyane aba bantu bakora amareresi aba producteur n'aba productrice muri filime y'u Burundi bemera bagashiramo imifungo bemera bagatanga amahera yabo bagatanga imyanya aba bakinyi aba cineaste mwese mukomeze guhezagirwa turabazirikana ibikorwa byanyu turabikurikirana ku mwanya kandi tugerageza no kugira ngo tubikundishe abandi kugira ngo gishobore kuva ku ntambwe imwe bigere ku yindi mico ababakurikirana bashishikare kwigwiza cyane nivyo vyiza na cyane cyane ko ati abantu nta buzima niyo systeme two turakorera tugerageza kugira guterera umuntu aterera mu mafaranga uterera ku mwanya uterera mu gukina uterera mu gutanga kamera uterera gutanga microphone uwo wese aterera no kuraba filime hama kayitahura akayisangiza abandi kugira ngo habeho gusangira inyigisho. Mwese mukomeze guhezagirwa ni Are Burundi ishishikara kubabwira ibintu babige bitandukanye ego mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro. Nta kindi tubifurije atari terambere mu byo mukora, nta kindi tubifurije atari kuva ku rwego rumwe mugera ku rundi kugira ngo mushobore kugira intererano mutereye muri iki gisata ca sinema. Ejo tubasaba ni gukora cyane kugira ngo Imana ibatumbereze ahantu haba hari zahabu y'agaciro kugira ngo mushobore kuronka uburyo babwe bitandukanye na cyane cyane muronke nubwo gufasha imfuvyi n'abapfakazi abantu batishoboye ari mu bihinga itandukanye. Dushimira abantu bari mu Burundi, dushimira abantu bari mu bihugu bibanyi, dushimira abantu bari mu makungu, team diaspora mwese aho muri hose mukomeze kubaha. Tuzosubira mu kiganiro gukurikira. Big up sana.